Shalom, abakristo benshi babayeho ari abakene kubwo kutagira ico bakora, akazi. Mu mashuri abenshi bize ingene basaba akazi ariko ntibigishwa uko boshobora ubwabo kwishiraho akazi nabo bagatanga ubuzi. Uyu munsi tugiye gukora icegeranyo cigisha abantu uko abakristo uko boba abuzuye mpwemu yera bagakongera bagakora ibibateza imbere. Business. Mu gukora iki cegeranyo turisunga ivyo umwungere Philip wo muri Nigeria yavuze. Tuguhaye ikaze. Humura, kuko nazobora kukugirira neza. Urukundo rurihangana, urukundo rugira neza. Ijambo ry'Imana mu gitabo c'imigani igice ca 14 ku murongo wa 23 haravuga ngo ubutame bw'ibikorwa byose bugira umugwiza ariko gupfa kubomboranya amanwa kuzana ubworo gusa. Hari abakristo batamenye ko gukora business ari igikorwa ciza kandi Imana igishigikira. Abenshi babonye intambamyi zibayo harimwo kubesha, kudandaza baca bavyitirira badakijijwe, ariko birashoboka ko utobesha uri kurakora business kandi ukunguka. Umusiguzi 11 ku murongo wa mbere, uyu murongo ugaruka ku guhamagarira gukora icitwa investissement. Urudandazo rwose umuntu akora ntacaronka inyungu ubwo nyene. Uburondezi buvuga ko urudandazwa ruramba ni urudandazwa rutangura kuzana inyungu inyuma y'imyaka 15. Zaburi igice ca 2 ku murongo w'8 havuga ngo nsaba nzoguha amahanga azobe umwandi wawe n'impera z'isi zize zibe ishamvu yawe. Iyo Imana ivuga ngo nsaba nzoguha amahanga ibishaka ko wiyumvira gukora ibirengeye igisagara urimwo, igihugu urimwo, ukiyumvira ku rwego twovuga rw'isi. Imana iriteguye gushitsa kure urudandazwa rwawe. Kamwe mu turorero tuboneka muri Bibiliya ni ukuntu Salomo yari umutunzi birenze urugero. Ariko mu mashengero atandukanye umwami Salomo ntiyigishwa nk'umudandaza. Yamara Salomo yaradandaza cane ibirenze igihugu yari arongoye. Yari umukozi cane, yari umudandaza cane, kandi ibyo yakora nibyo byamuzanira inyungu mu gihugu yari arongoye. Niyo mpamvu yari umutunzi cane. Zaburi 107 ku murongo wa 23 haravuga ngo abamanuka baja mu kiyaga bakagendera mu mato. Urudandazo rwacu rukwiye kurenga imbibe rukagera mbere hirya y'amazi. Iki nico cipfuza Imana iba ifitiye abantu bakora urudandazwa. Imana yaraturemye igeze kuba Kristo yongera ko ibaha ubwenge bwo kuvumbura uburyo bushasha bwo gukora urudandazwa. Ni iyihe mpamvu abakristo benshi bakwiye kwirukira gukora urudandazwa? Jack Welch azwi mu bikorwa vya business yaravuze ngo fata ejo hawe hazoza uhategeke, nutabikora hari uwundi azotegeka ejo hawe haza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo byose bishobokera uwizera, ku buryo abenshi babwiwe ngo urugero rudandazwa ntiruzorushobora, ariko bababesha kuko byose bishobokera uwizera. Mukunzi w'ikimenyesha makuru IRIBA RYIZA, ukunda Imana ugakunda n'abantu yaremye, ukwiye kandi utegerezwa kugira ikintu ukora kikwitirirwa. Muri wewe Imana hashize ivyo uzokenera mu mibereho yawe yose. Ibanga rihagaze kubimenya. Ngeze aha nkeburira abantu bakunda gukora ivyo babonye abandi bariko barakora si vyiza, kuko nimba mugenza we acuruza amatara yo kumurika mu nzu nawe acuruza ibindi bitari ivyo, kuko nimuba muri mwirushanwa ahubwo muba mukwiye kuzuzanya. Ntushobora kugira ijambo igihe cyose udafise ubutunzi bukwanditseko. Ngibi vyiza 6 vyo gukora urudandazwa rwawe bwite. Icambere nuko uza nk'inyishu ku byo abantu bakeneye. Icya kabiri birakudugiriza kumva ko nawe ushoboye muri wewe. Icya gatatu birakudugiriza inyungu kandi bigatuma ubaho ushoboye kuduza ubutunzi.
icya kane biratuma ushobora kunguka abagutera intege nabo nawe ubwawe ushobora gutera intege. Icya gatanu bituma ushobora kubonera umwanya umuryango, ushobora kugira kwizera kandi ukunguka n'utundi turusho twinshi. Icya gatandatu ni uko ugira umwanya uhagije w'ibikorwa, ukagira n'akanya kawe bwite. Imwe mu mpamvu ukwiye gukora urudandazwa ni uko ushobora kubona amahirwe aho ari hose. Hama ubonye amahirwe agukikije ukayafatira ko, ushobora gukomeza kubaho neza kandi wunguka. Ariko nimba urindiriye ko ku kwezi uhembwa, ushobora kuzosanga ataco wigejeje ko. Umunsi umwe bazokwirukana, uzobura iyuja. Hirya y'umushahara uhembwa ku kwezi, gira ikindi kintu ukora kizogukemurira ibibazo. Twese Imana yaturemanye ubushobozi bwo gushiraho urudandazwa rutandukanye ku muntu. Ntago twese dukwiye gukora urudandazwa rumwe rusa. Oya, Afrika iracafise ibintu byinshi byo gukora nk'urudandazwa rugateza imbere abayibamwo. Hari amahirwe menshi yo gukora urudandazwa muri Afrika. Kubera iki? Afrika niwo mugabane ufise ibibazo byinshi mu bice biwugize. Afrika niwo mugabane ufise ubutaka bwinshi bwiza bumera kandi butagira ico bukorerwako. Afrika niwo mugabane ufise ubutunzi kamere budakoreshwa nk'uko bikwiye. Afrika niwo mugabane ufise urwaruka rwinshi rukomeye rufise inkomezi. Ibyo bisigura ko amasoko menshi urudandazwa umuntu yohakorera rwo kunguka. Afrika niwo mugabane abantu benshi bafise ibyifuzo bikomeye ariko bidahazwa. Bisigura ko uwoza ari nyisho kw'ivyo byifuzo byabo yotera imbere. Ibi byose nivyerekana ko hariho amahirwe menshi yo gukora urudandazwa kandi ukunguka. Umuntu akwiye gusengera ivyiyumviro by'uko umuntu yotangura gukora urudandazwa. Nubwo Bibiliya ivuga ngo munsi y'izuba nta kintu gishasha gihari, ariko hejuru y'izuba hariyo ivyiyumviro bishasha bitaramanuka hano kw'isi. Mwari mubizi, ikibazo cyose kiri mu kibano ahuba ni amahirwe y'urudandazwa ushobora gukora. Warubizi kandi ikibazo cyose abantu bidogera mu kibano cyo kuviramwo urudandazwa. Ishirahamwe Vodacom ni ikigo gikora ubuhinga bwo guhanahana amakuru cyo mu Bwongereza. Kigeze guhusha amahirwe muri Nigeria, kuko ico gihe havugwa ko muri Nigeria hari intambara, hari inzitizi. Mw'ico gihe Vodacom yari kirateba kujayo. Nico gihe MTN yo muri Afrika y'Epfo yarengera izo nzitizi, iragenda ishingayo kigo cy'itumatumanako mw'ico gihugu. Uyu munsi MTN, Econet zinjiza amafaranga menshi mw'ico gihugu kubwo kudasamara ku mahirwe. Abakristo benshi dukwiye kwiyumvira tukarenza imbibe yaho turi. Ikibazo abakristo benshi dukunze kugira nuko tugira ubunebwe, ibintu tukabijana gake gake. Ahandi tukabona ko Imana ariyo iteza kuzokora ibyo dutegerezwa gukora. Imana siyo izokwemeza umuguzi kugura ivyo udandaza. Oya, kuko ubwo bushobozi yabugushizemwo. Utegerezwa gukora ivyo. Bikore. Imana ishaka ko igukorera ivyo udashoboye. Ivyo navyo biyereke mu gusenga. Abakristo benshi iyo ubabajije uti uriko urakora iki, bakubwira ngo ndindiriye ico Imana imbwira ko nokora, aho gukora ngo bararindiriye. Birababaje. Bibiliya mu Musiguzi igice c'9 ku murongo w'10 havuga ngo ico kuboko kwawe kwerekeje ko gukora ugikorane inkomezi. Mbere yuko ico wasengeye Imana igikora, rondera ico uba urakora. Iga, rondera bakugira inama, rondera bakumenyereza, ariko ntukimenyereze kuguma ahantu hamwe gusa udakakaza. Abakozi b'Imana hampande yo kwigisha ivy'imwemo, kwigisha ivy'urudandazwa, abakristo ni ikintu kidakwiye kubura no kwibagirwa mu nyigisho z'ijambo ry'Imana zitangwa mu mashengero. Mwari mubizi, nta shengero, nta gikorwa c'Imana gikomeye ku isi gitunzwe n'amashikanwa n'ibigira 10 gusa, ahubwo amashengero abafise ivyo akora ku ruhande.
Abenshi bakunda kuvuga ngo ibigeragezo ni bya bose, ariko ikigeragezo ufise nimba ugisangiye n'abandi gisigura ko ukironkeye umuti cyo kuviramwo urudandazwa rukomeye rukaguteza imbere, kuko ica ibe inyishu kuba gukikije ku buryo bigutungisha bakaza kugura iyo nyishu iwawe. Icyo wita ikibazo cawe cyo kuviramwo amahigwe. Igisagara ca Bujumbura kirimwe abenegihugu benshi badafise amazu yabo ku buryo uwotorera umuti ico kibazo vyomuviramwo kuba umutunzi rurangiranwa, kandi Imana iriteguye gukorana n'abakristo buzuye mpwemu yera ngo ibahe ivyiyumviro vy'uko bobikora. Ubu kwiyunguruza mu Burundi biragoye cane mu gisagara ca Bujumbura, ku buryo habonetse abakristo barimwe mpwemu yera bakagira ubwenge bw'Imana bw'uko bokorera abanyagihugu amabarabara meza, abayagenderamwo bakayarihira. Ni urudandazwa rwo guteza imbere ababikora kandi vyokorosha uruja n'uruza bw'abayacamwo. Igihe cose wabonye amahigwe agukikije, icara wiyumvire cane uko wobikora, uko wobigenza intambwe ku yindi. Ufata umwanya ubisengere, ufata umwanya wo kubaza Imana uko wobigenza, ufata umwanya wo gutegura neza ubwo bucuruzi hanyuma ubitangure. Iyo ukemuye ikibazo, uwo mwanya ucuhura n'abakeneye iyo nyishu hanyuma ukayibagurishako. Umuntu akemura ibibazo, amafaranga aramukurikira. Niwamara gutora inyishu ku kibazo abantu bafise, icara kandi wiyumvire ababikenye, kandi wiyumvire abandi bakora ivyo ukora, kandi wiyumvire ku kintu gishasha uzanye. Nimba ufise urudandazwa ushaka gutangura, kora icitwa source analysis. Umenye inkomezi ufise, umenye intege nke ufise, umenye amahigwe urudandazwa rwawe rufise, umenye n'intambamyi ushobora guhura nazo. Kubera ko ukwiye gukora ibi, ni kugira ngo inkomezi z'urudandazwa ugiye gukora zifashe amahigwe ahari, hanyuma intege nke z'urudandazwa rwawe ntizigaburire intambamyi ushobora guhura nazo. Ni gute urudandazwa rwawe rwova mu gihugu urimwo ukarugeza ku bindi bihugu maze rukagera ku yindi migabane itandukanye? Ngiye ibintu bitandatu womenya mbere yo kwimura urudandazwa rwawe mu bindi bihugu. Bibiliya ivuga ngo mwahawe mpwemu y'ubwenge, ntimwahawe mpwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya. Umutunzi azwi cyane muri Afurika mu rudandazwa ni Aliko Dangote. Uyu mugabo ni umunyabwenge buhanitse, akorera urudandazwa rw'iwe mu bihugu by'abakristo, kandi we ni umuyisilamu, ariko akorana n'abakristo kandi agakomeza akabana nabo, agakomeza kunguka mu rudandazwa rw'iwe. Urudandazwa rw'iwe ruri mu bihugu bishika 17 vya Afurika. Kuhakora urudandazwa muri Afurika uteza kumenya ibi bintu bitandatu. Uteza kutivanga mu bya politike y'igihugu uri kurakoreramwo urudandazwa. Ushobora kumvikana n'abarongozi ba politike b'igihugu ugiye gukoreramwo, ego ntugire uruhande uhengamirako, kuko intwaro zirahinduka. Hashobora guhaguruka Farawo atigeze amenya Yosefu, maze urudandazwa rwawe akagugara. Akarorero ni Dangote. Ntuzumva avuga nabi abarongozi ba politike b'igihugu kanaka akoreramwo, kuko ntariko araniganira ivyicaro vya politike, we azi ivyo arimwo. Nawe rondera amafaranga, naho ibya politike ubirekere bene vyo. Ica kabiri ni kumenya amategeko ari mw'ico gihugu uko bitunganijwe. Ica gatatu ni kumenya ubutunzi bw'ico gihugu uko bumeze, amasoko y'ubutunzi bw'ico gihugu, uko amafaranga avunjwa mw'ico gihugu, uko abantu bahanahana mw'ico gihugu. Ica kane ni kumenya ubuhinga ico gihugu gikoresha mu iterambere ryaco. Ica gatanu ni kumenya indangagaciro, kumenya imico n'imigenzo, kumenya ivyo abanyagihugu b'ivyo bihugu bizera. Ica gatandatu ni kumenya ivyo abantu badandaza, ibiciro vyavyo, ubutare bikozwemwo, na kalite canke ubwiza n'ubushobozi ivyo bintu badandaza biba bifise. Nimba ugomba kugeza urudandazwa rwawe mu bindi bibanza, ukwiye kubahiriza amategeko y'aho wimuriye urudandazwa. Ukwiye kumenya uburyo uhindura urudandazwa rwawe bihuye n'aho ugiye kurukorera.
ukwiye kuba uri umuntu ashobora kuraba kure ukamenya uko ukwiye gukorera aho ugiye gutanguza urudandazwa. Ukwiye kumenya uko uhindura ibyo uhasanze ariko wahinjiye mu ntumbero yo kunguka mu rudandazwa rwawe. Umupastori yitwa Mensa Otabil yaranditse igitabo c'imwemu ariko conafasha umudandaza gukora urudandazwa rwiwe neza. Ni igitabo citwa By the Future, yitwa Pastor Mensa Otabil. Uyu mukozi w'Imana yitije akarero ko muri Bibiliya ka Yakobo na Esawu, yerekana ko uyu munsi kugura ejo haza ari ikintu kizimbutse cyane. Igihugu c'u Burundi kigenda cakira amashirahamwe adaharanira inyungu za politike, ko ariko ayo mashirahamwe aba yabaye maso akagura ejo heza haba bunguka ibyo ayo mashirahamwe akora. Ngibi ibibazo 20 umuntu wese agiye gutanga urudandazwa akwiye kwibaza. Mu majambo niburi buri majana 3 wo kwandika ukibaza niye ntumbero y'umugambi wawe canke ishirahamwe ryawe canke uruganda rwawe. Icya kabiri ni ayahe masoko umugambi wawe ufise. Icya gatatu ni abahe bantu bakora ivyo mugiye gukora. Icya kane ni ibihe bibazo umugambi wanyu ugiye gukemura. Icya gatanu ni ubuhe buhinga butandukanye bugize umugambi wanyu. Icya gatandatu, mbega amahirwe yanyu azobaterwa nuko amashirahamwe mushoramwo ivyo mukora nabo bariko barakora ku buryo bananiwe namwe muca munanigwa. Indwi ni ubuhe buhinga mukoresha mu kwamamaza ivyo mukora. 8 ni ubuhe buhinga mukoresha mu kudandaza ivyo mukora. 9 ni abantu bangahe muzotangurana mu gushinga umugambi wanyu. Mbega umwe azoba azanye iki c'umwihariko mu byo muzoba mukora. 10 ni gute mugabura ibikorwa mu ruganda rwanyu. 11 ni abahe bakozi canke ibikoresho muzoba mukene mu mezi 6 aza. Mu mwaka hoho 12 mbega uruganda rwanyu murubona gute inyuma y'imyaka 3 iza. 13 mbega uruganda rwanyu ni ikihe kintu kibatera intege mu mugambi wanyu. 14 ni igiki muzunguka ku giti cyanyu. Mbega uruganda rwanyu rwo ruzunguka iki. 15 iyumvira ibintu 6 bisigura ico mukora wo kongerako. 16 iyumvire muzoja kudandaza ivyo mukora canke uruganda rwanyu izina ryago rizidandaza. 17 sigura umugambi wanyu mu majambo make. 18 ni kiye civugo c'uruganda rwanyu. 19 ni bihe bindi bintu mubona biri ngombwa mugiye gukora. Icyanyuma, rondera umuntu ateza imbere umugambi wanyu. Hari uburondezi bwakozwe muri Nigeria, basanga muri Afrika nta kigo c'urudandazwa cyavukiye kimaze imyaka 100 gitanguye, kandi Afrika ifise ibigo vyinshi by'urudandazwa byavuye hanze yayo bimaze imyaka irenga 100. Iki nico kimenyetso ko Afrika itari maso. Imwe mu mpamvu nuko tutamenya ico Imana ishaka. Imana ntiza ikora umugambi ugaruka kurunganwe rumwe gusa. Oya, Imana igize umutahe ishira mu muntu iba iraba bazomukomokako. Akarorero ni Aburahamu, yagiye imuhezagira kugeza aho imuha umwana ariko itebeje, mugabo yari umutunzi rurangiranwa. Yamuhaye ubutunzi, yateza kuraga abana biwe, kandi kugeza n'ubu abatunzi bakomeye ku isi, isoko rinini riba riri mu bwenge bwa bene Aburahamu, bene Yakobo, Abisirayeli. Duteza kwiyumvira nk'Imana. Ikibazo dukunze kugira nuko twiyumvira ko tuzohoraho. Habe namba, dukwiye kwiyumvira n'abazodukomokako gushika kurunganwa rwa 200. Ukwiye kwibaza ibi bibazo nimba hari ibitagenda neza mu rudandaza rwawe. Mbega ababishobora kuki bobo babishobora? Tweho birapfira hehe? Ndaburi iki? Mbega nigiki no kwigira kuba ariko barabishobora? Bibiliya iravuga ngo nindahumye nk'abana banje, baraba vyinshi ariko n'impumyi. Abana b'Imana nitwe tubona vyinshi ariko tugakora bike. Tuganira n'Imana kenshi ariko tukaba banebwe mu gukora.
kenshi dukunda kuzimirira kubona ko ivyo Imana yatubwiye ariyo ikwiye kubikora, yamara twari dukwiye gukora ibyo dutegerezwa gukora nayo ikadukora ibyo tudashoboye. Hari ibintu vyinshi abakristo dushobora gushikako mu gihe tuvyiyemeje kandi tubigambiriye. Determination et consistance ni ibintu bibiri bikwiye gufasha umudandaza wese gukora no kuzotera imbere. Dutegerezwa kwitonda kugira ngo ivyo Imana yadushizemwo bivyara ibintu bikomeye, bitegeka aho tuba, abo dukorera, aho dukorera, abadukikije. Kuko bitabaye uko rya tegeko ryo gutegeka Imana yaha abantu mu itanguriro ryo kuremwa kw'isi tuzoba tutaryubahirije. Nimba uri umudandaza uteza gukora ugambiriye determination, uhozako consistance, udacika intege, uraba imbere ukibagira ibitagenda neza kugira ngo ntibiguce intege, ukabandanya, niho uzoshobora gutera imbere. Imana ntiyaremye abantu bayo ngo babeho mu buzima bwo kugorwa. Oya, ibizogutunga bikakugira igihangange Imana yabibitse ahantu hatatu: kuri yo, muri wewe no kubagukikije. Abakristo bakwiye kuba abambere mu vyiza kandi mu kuba akarorero keza, niho ubutumwa bwiza butotokwa. Mwari kumwe na Thierry Rukundo. Imana yeri bahezagire.